Haizi minsi 3 kuri Facebook ya Benturo kuri page yiwe apostinze video yerekana like ariko aravuga amajambo bamwe bayasigura nko kudisinga ariko kandi bamwe bavuze yuko shobora kuba ari muri ya ntumbero yo kuryosha game. Benturo ariko kurekura indirimbo yiwe yitwa Appelle-moi ari kumwe na Masterland ariko kandi indirimbo yiwe ari kumwe na indirimbo ya Satbi ari kumwe na Benturo ni indirimbo nziza cyane zasohotse murabizi aho amazi iminsi rero bariko baragira promotion y'izi ndirimbo zibiri hamwe na Gachugere ya Satbi afatikanye na Benturo hamwe na Appelle-moi ya Benturo ari kumwe na Masterland. Indirimbo rero izi ndirimbo zose zibiri rero indirimbo novuga yuko ziko zirakora neza cyane uravye no kuri YouTube ziko zirarabwa cyane recommendation yazo ni nini cyane wanashima amakuru mfise nuko zimaze kubinjiriza amafaranga atari make. So aka video Benturo yashize kuri Facebook yiwe katije amajambo menshi cyane kuba fans b'umuziki w'u Burundi hamwe bamwe baravuga ati burya rero aribo bashaka gucokozanya canke nivyo bari bya bindi nyene like ibintu nk'ivyo. Reka nabakanya gato umuntu umwe gusa cyangwa iminota 2 mumviriza neza ino video ni Benturo ari kumwe na Satbi mumvirize ivyo bari kwarayaga ngaha ivyo Satbi ari kuvuga ngaha kuri telefone hama wowe ucubiha insiguro yawe canke ucutubwira ingene uvyumva hama commentaire yawe ndayikeneye ngaho hasi hama tubwire ico bashaka kuvuga muri ino video canke ico bariko barakora muri ino video. Ya. Ya. Ata. Wapi? Je, vino hivi nilikuwa nimeshasimamisha toka mwezi wa pili ile wakati wa zile vurugu. Sikuwa sio siasa, sio singiliage mtu man. That starters on a fake man. On a fake. Tena unajua wanatafuta nini? Watu ni waoga sana. Nani? Ismaili. Ismaili mwoga sana. Mshikaji kama niandaa mafoto ambao wange abantu bari kutuhanura niyo wanakuwa wanatufanyia vitu ya hivi kama hivi kiangalia status zisiko zinatembea mtu mwenye angenihanura angeniweka sawa ndio mwenye anarujia tena kutaka woga watu ni waoga sana nishatekeleza Benturo sema nao kwanza Benturo wazee wamepanic Tumewaboost basi waachie ngoma bana. Tumeshawashtua Facebook nini fasi yote achieni ngoma sasa. Achieni ngoma nyie. Please stop. Yes, ndibaza mwayumvise amajambo Benturo hamwe na Satbi bariko baravuga ngaho ko arayagati. Tumewa boost bana mugire namwe murekure igisaso. Amajambo rero bamwe bayasiguye gutandukanye abandi bavuga ati shobora kuba aragasotoro kagarutse ati no bishobora kuba bifise impamvu byabaye uku. Reka gusa subira inyuma gato ndabibutse canke ndababwire icyatumye icyakwezi ibi vyose. Haro ama screenshot ariko arasanzara hirya nino amazi iminsi asirikira ku ma social media bamwe baravuga ati ama screenshot nivyo vy'ibinyene Satbi yavuze ngaha muri video yaho yavuze ati no ibi bishobora kuba ari ibintu bariko bari creable kubikiribo majambo Satbi yavuze biraboneka yuko ngo ama screenshot n'abantu juste bariko barakrea kugira bigende uko ariko ngo sama stats ya Fizo na Satbi ngo ashobora kuba ari ama screenshot arabantu bitira amazina yabo bakandika ibitafatika kuma stati yabo nkuko mwumvise muri video Satbi ariko aravuga hari izina Ismaili yaje muri video nyene aho yariko aravuga ati bajya bari kuduhanura nibo bariko baragerageza kwatsa umuriro. Ismaili niyo nkuru mwimba misha makuru murabizi nari mu gihugu cy'u Burundi amazi iminsi kuri Facebook yiwe yatanguje campagne yo kwerekana ati abastare bagiye barisiga mikorogo juste bagiye bari ambiza ibintu nk'ivyo. So ama screenshot rero amamureka ngene ndabereka inyuma gato watanguye kampanye ya mkorogo ngishobora kuba ari Big Fizo nkuko Ismaili niyo nkuru amakuru akesha dukesha ava kwa Ismaili niyo nkuru ngo bino bintu shobora kuba byaratanguriye kwa Big Fizo aho kuri stati yo yanditse ati abantu mwisiga mkorogo muze muribuka gusiga amaguru n'amaguru bacha barafatanya na stati ya Satbi nawe nyine yaciye yandika nyuma yajya nkuko umenga ni Satbi ariko yishura Big Fizo ati bwira kagatama karongogwa kajya katarushe uti abana bageto tujya tugivyo twirondereye turiteguye
turiteguye kukakira umugore ni agata hanze kibutse ko mukorogo ugugwa amahera. My God. Ini stati ya Satbi ngo inyuma yaho yaciye mushura Big Fizzo niko biboneka yuko biko biragenda, ariko rero ndabibutsa yuko mu kiganiro twakoranye na Satbi niba muvyibuka hari akajambo twamubaje ati Satbi biravuga yuko wewe wisiga mukorogo, wewe wisiga like ibintu vya mukorogo, yaciye atwishura ati mukorogo ni pesa. Ndimba muvyibuka nimbo tikegera utakibonye manuka hasi cyo bibona. Okay, uhera commentaire ngo Satbi yari inzobe, wari ni inzobe kera ni yasuko vyishura anapaka mkorogo. Mkorogo. Mkorogo ni pesa basi nawe paka. Inyuma yao nyene ati Big Fizzo ro nyene ati postinga kuri stati yiwe kandi asa nuwishuja stati ya Satbi ati uteyibuye mu bisega ibweje niba yafashwe. My God. Biboreka rero yuko my God. Sinzi rero aho ibintu bigiye guherera, biboreka rero yuko amajambo hagati ya Fizzo na Satbi agiye kugaruka kandi bushasha. Twibutsa yuko ibintu byari byaraheze kuko ikiganiro twakoranye na president wa Amical Bwana Boch yavuze yatubwiye ati amatati yari hagati ya Satbi na Fizzo yaraheze twarayarangije ati ariko rero ubu biboneka rero yuko ubu naho bigiye kandi kugaruka. So nituzeho bigiye guherera rindira turabe ayi game bigiye guherera, mbega umukino wa mastati wo guterana amajambo ku mastati agiye kugenda gute. Benturu urabona ko nawe nyene yavyisutse bigiye kwenda gute. Wewe rero nk'umufana cyangwa umukurikirana umuziki Burundi uwo bahanura iki cyangwa uwo babwira iki nk'aba abastar bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi? Jewe nitwa Isaac Classic nabashikirije ibiko biravugwa kuri social media. Ibindi rero ntimugashire ko byeje ntavuze. Bye. Isaac TV. Oh.